DFTV Tunda Juhudi. Twari tuyinyotewe urazi ko hacigiye kinini intambi idashobora kuronka intsinzi ari match amical ariko kuri twebwe twakintu gikuru cari kidutwaye muri Tanzania kwa kurondera intsinzi barabonye ko Tanzania yaheruka kudukuramwo bahora bavuga yuko ngo Burundi badashobora gukuramwo Tanzania ariko mwarabonye ko vyashitse ndashimiye abakinyi banje ingene bashoboye kwitwara kuva urukino rutangura gushika rurangire tugashobora gutahukana intsinzi Mwico nuvuga uravye muri rusange urukino ingene rwagenze mwarabonye ko mu gice ca mbere Tanzania yasa nk'iyiturushaga ariko naragerageje kuraba ivyo nkosora mu gice ca kabiri mwarabonye ko twinjiranye inguvu zitari nkenya turashobora gukina neza turaronka n'ama occasion turashobora no kuronka igitsindo kimwe catufashije gutahukana intsinzi nuvuga yuko ari urukino rwashoboye kudufasha ibintu bitari bike twashoboye kubona urugero rw'abakinyi aho rugeze mwarabonye yuko muri liste twashoboye gutwara harimo abakinyi bashasha batari bake situnka abakinyi bashika nko muri bakina nko muri championnat nga twarashoboye gutwaramwo abakinyi bashika nk'icenda abantu ntibari babimenyereye peut-être bama babona yuko liste wasanga harimo aba professionnel kandi barashoboye kuronka amahigwe barakina neza vyerekana yuko no muri championnat yo ngaha harimo abakinyi bashobora gufasha intamba mu rugamba ego Philippe n'umukinyi novuga ko ari umukinyi mwiza c'est vrai haraho haza abakinyi biburaya ukabona yuko urwego rwabo novuga yuko go warunganya nk'ubwo abakinyi bo ngaha mfumu reka mpereze chance y'abakinyi bo ngaha ariko Philippe n'umukinyi mwiza yarashoboye kubyifatamwo neza kuva mu ntango gushika urukino rurangire n'umukinyi kabisa novuga yuko ashoboye azoshobora gufasha twe nk'abakinyi twayakiriye neza kuko abona ko ari yaciye kirekire tutaronka intsinzi ni kuri byari umunezero udasanzwe ku bakinyi bose ku barundi bose kubona dushiye kuronka intsinzi kandi duheruka haciye kinini Nike kintu twovuga mwashoboye gukora cari cananiranye mu rukino muheruka gukina n'ico gihugu ca Tanzania catumye mu iyo ntsinzi je novuga gusa hanini yo baramahigwe urabona ko niyo twabuze kurya nkino za qualification za Coupe du Monde uravye ingene badukuyemo kuvuga ngo waraturushije urumva badukuyemo mu penalty urumva penalty mani wishatse kuvyukuri je bwa mbere nago mashimire abantu borganije runo rukino uko n'urukino rugiye kudufasha cyane kuvyerekeye kuko urabona na FIFA kugira ishireho amamatch nkaya ni kubera ibizi yuko duteguza gutegura kuko mu guserukira gihugu kenshi usanga tuzasigaye semeni imwe cyangwa imisi 2 cyangwa imisi 3 nituronka umwanya ukwiye wo kugira ngo duhure dukorere hamwe kugira tumenyerane umva izi nkino rero mwe nizi inye zaje kugira zidufasha kugira tumenyerane urabona nk'ukuntu twakinye urukino rwa Tanzania hariyo amayide menshi jerekeye abakinyi urumva kugira ngene tukamenya uyu akinuku ndakinu basanga mu nkino ziza biratworoheye gusuma kuvyukuri yaravyifashemo neza uravye urukino rwo rwa mbere n'urukino rwo rwa mbere gusa niyo bwa mbere aza muri Afrika urumva uje muri Afrika kenshi usanga hariyo difference niniya ni yaba urumva ahura n'ibintu byinshi bitandukanye urumva bishobora kumusamaza bikamutangaza mugabo ingene yavyifashemo vraiment yavyifashemo neza cyo tubo kutega gusa nuko kutega insinzi kuko
turavye n'ingene twavyifashemo kuri urukino rwa Tanzania turabona ko vyose bishoboka no basama yuko bakama badufata mu mugongo. Wakonzi wa DFTV nkuko mwatwa tugube na Arsene Bucuti akaba ari we yari yaherekeje umugiserukira gihugu akaba tuganire nawe abire twumve ukuntu vyari bimeze ava ya match nyuma ya match. Arsene turakomeye yambu cyane gose DFTV namwe murakomeye. Yego ni sawa turakomeye twira tunabakeza konti murakoze cyane. Ubu hari abantu benshi bashaka kuyumvira gushaka kumenya vyari bimeze gute imbere y'ukino uko rutangura hariya mu gihugu ca Tanzania. Ubwa mbere igihugu ca Tanzania igihugu kimaze gutera imbere mu vy'umupira w'amaguru cyane novuga mu itangazamakuru gusumba mu buhinga. Umuhinga reshatse kuvuga yuko barakomeye barazi guha agaciro abakinyi babo barazi gutegura inkino gusumba cyane gose novuga bisigura nk'akarorero barashaka kubwira umukinyi yitwa Bana Ali Samata nivyo n'umukinyi akomeye mugabo ravye publicité bamugirira irarengeye ivy'akina. Wumva Simon Msuva publicité bamugirira irarengeye kwa kino umvise abakinyi nk'aba Shomari Kapombe kumva abakinyi barafise ibihangange nivyo Etienne Daragije hari cyo bafashije kugira batera imbere mu mupira wabo barakina umupira mwiza umupira usukuye nivyo naho biboneka ko bakoresha ingufu cyane gose uravye hagati aho witwa Jonas Mukude ni izina rikomeye cyane gose rero navuga yuko kuba intamba mu rugamba zaje kana umugwi ufise publicité nini ufise abene gihugu benshi cyane gose biratuma haba pression kuko ni stade yabo ikomeye cyane muri binindwi bayuguruye baheje kwibaka ku miliyoni 56 yakira abantu bangana n'ibihumbi 60 bitandukanye natwe dufise aga stade usanga kakira abantu 10,000 ucamva rero pressure match biriko gusa ico novuga nuko abamenyereza bose bagerageje gutorokanya abakinyi neza barazana babakinyi bahora mu bihano muri 2015 bafatigwa ibana muri Il Maurice ndavuga Saido Ntibazonkiza ndavuga Steven Zigamasabo hamwe na Emery Kadogo n'abakinyi batangwe no mu kibuga mbere bashiramwe inguvu mu buryo budasanzwe bibonekeye ko Saido kuri buri rukino akinamwo arinjiza muri 2015 muri Il Maurice injize double uno munsi nako Jobuke yarinjije igitsindo kimwe ku minota 86 hari kintu nabonye Saido kubganje yakinye umupira nivyo mu ntango bitaboneka ko ari umupira wo kugwego hejuru ariko ku mwanya yarahinduye ibintu Kaleba amaze kuza bagafashanya uravye ingena bumvikana n'abandi bakinyi nka Cedric Kamisi babera hino gusa bamuhaye igitambara hari ikintu cahindutse yarabonye ko ibintu byose ari we bifise mu minwe hamara hindura ibintu atera igitsindo kirinjira mu igori rya David Mapigano n'umunyegori mwiza yarakina muri championnat muri Kenya yanaciye mu migi itandukanye no kubwire ko epoque ya Kadogo imyaka ngira imyaka nk'8 yari umutroisième gardien wa Simba bure n'umunyegore wa Azam nawe yakuyemo impira myinshi cyane ntama mu rugamba zakinye urukino rwiza ubwa mbere zari zizi yuko ari urukino rwo gupfa no gukira kuko mu nkino 10 Tanzania yamaze kudutsinda 4 tuyitsinda 3 tunganya 3 nivyo urukino rurabaye uko vyagenze twese twarabibonye igitsindo kimwe kubusa inyuma y'urukino muri ko murataha musubira mu mahoteli twarabonye abafana bari bameze nk'abashavuye cyane nta kibazo mwamarahuye naco mwibarabara canke abafana babagirana oya ico umuntu yababesha kuko twebwe abakinyi nivyo abafana b'abarundi baba bambaye imyambaro hayagize igihugu c'u Burundi ndavuga iranga ntihayagize imyambaro iranga igihugu c'u Burundi muri ico gihe rero nakubwira yuko atamuntu yari yugwara umurundi yari ngaha ku kibuga ca Benjamin Mkapa nta wari gusa wari umubabaro wamenga ni match ya championnat canke ya qualification batsinzwe kuko gutsindwa n'u Burundi mu menga baramaramaye kuko bibukaye ko n'ubatwara yigeze kuvuga ati gute igihugu kinini gitsindwa n'agahugu gatonye ni ibintu bitumvikana rero ni match y'ibihugu biba bivukana uca wumva iyo bukuru na butoyi bahuye canke ciza hahuye ni hasa bariko barakina reba bitoroshe navuga ko rero kuba Burundi na Tanzania turi bihugu bibanye kandi binafashanya muri kahise kuva kera aba rukino ruhambaye cyane gose gusa match yeje yarerekanye yuko abakinyi b'intamba navuga bari plus technique gusumba abakinyi ba Tanzania bari plus physique
ugerageje kuraba urukino warakurikiranye neza uri hajya mu gihugu ca Tanzania turi mu myiteguro y'inkino zibiri zigiye kuduhuza n'igihugu ca Mauritania iyo bari test nziza kugira twitegure urwo rukino Ego urakoze cyane ndavye inkino maze gukurikirana z'intamba mu rugamba novuga yuko mu nkino za senior iyo tuvuze senior tuvuga inkino za qualification mu nkino senior maze gukina zishika kuri zitandatu ndavuga kuva match za Sud Sudan match ya Marina Gabongaha izi match naravye zitatu ukacishira ko match bakinye muri Kane niho narindi muri Egypte ukacishira ko n'urukino nibaza yuko bakinye umupira mwiza cyane ku rugero rutahora kw'intamba mu rugamba ku rugero rutandukanye na ya eliminatoire duheruka gukina Tanzania dusezerera ejo bundi rero navuga yuko twarasiye kubona wa mupira mwiza nivyo benshi baravuze ko igaruka rya Sedo rikomeye kuko intamba zari zibuze umukinyi bita umumeneur de jeu wa wundi kwiragiza imipira wa wundi abwira abandi ati vyuka nibaza yuko rero igaruka ry'abahungu ba kera harico ryafashije umugo wacu ikindi naco abantu bavuga nuko iyi reconciliation yabaye hakaba fair play nayo niyo fruit y'ino ntsinzi inyuma yuko tubona umukinyi Nizigimana Karima Kenza avuye mu giserukira gihugu kuri ruriya hande gwe kuri kabiri twabona ko hari hamaze imisari kibazo Philippe Nzeyimana uyu musore mushasha yaje mu giserukira gihugu uwo bamwe abonye gute iyo ariyo nyishu kuri ruriya hande kabiri sinovuga neza yuko rurukino twoca turi hisana mu yakazoza canke kahise k'intamba mu rugamba n'urukino rwa kivandimwe bwa mbere nivyo Philippe yarakinyarugera rukino ariko aracakeneye izindi nkino zikomakomeye Mauritania ifise abakinyi bakomeye amese na za Senegal biranegeranye dufise equipe ya Maroc irimwo ibihangange rero byose bizovana n'ivyo bamenyereza yaba Jimmy yaba Mutombora bazoba batondetse kuko sinovuga ngo Philippe yamaze kubaka izina tayari murabizi ko hariho Diamara Ramazani kuri rya poste yigwanira ejo Chancellor ashobora kuvyuka neza nawe akabozamwo Kadogo uramaze kubona ko nawe yaraye yerekanye yuko ashobora kina ku mpande zose uyu Philippe nawe urumva sinovuga ko aramaze kugwanira neza ikibanza yuko cyamaze kumutahukanira gusa numwe mu bantu bafashije cyane gose mu rukino yakwemo imipira myinshi yakijije urugo rw'intamba mu rugamba incuro nyinshi kuko Idi Selemani ni 133 yarahinduye uruhanda aza kuri rya Philippe avuye kwa Kadogo kwera kuko Kadogo abantu bashaka kubona ibintu batakinye ariko ku bantu bazi umupira yaragize defense cyane gusumba gusatira rero ko bana yarazibiye Simon Msuva umukinya kina hanze ya Tanzania nibaza yuko defense kwanza umuntu yoyishimira dushimira Eric Ndizeye na Fere twarabonye ko ari defense nziza y'abakinyi bari bashaka gukora imipira hejuru bashaka gukura kwa kumupira mukeba batarenze kumukorera nabundi mukinya tangaje ni Caleb umupira yakinye nta numwe yononye biraboneka ko nawe yaronse experience rero nishe kuri ico kibazo waruzo ca Philippe haracari kare kuvuga ko yamaze gutahukana ikibanza ariko no mukinyi mwiza kandi abashimira ndagushimiye cyane bakunzi ba DFTV nkuko mubibona tukaba turi kumwe n'abarorezi bo mu giserukira gihugu bakaba bagiye kuwakira kuvukira imabanda bakaba n'ubu tukaba turi kumwe ngaha ndabasabye gatonyo manze mwivuga amazina je nitwa Emile Ntakatimana nitwa Gwasa Eric je nitwa Manovoro Karo nkaba mfana mu giserukira gihugu Burundi nanje nitwa Niyongabire Felix iyi ntsinzi ba intamba mu rugamba za tsinze umugwi wa Taifa Stars mu gihugu ca Tanzania mwayakiriye gute twebwe muri rusange nk'abakunzi b'umupira w'amaguru babigize umwuga twavyakiriye neza kuva bakigira ama entraînement ngaha i Bujumbura twaguma tubara inyuma turaba ukuntu bagira ama entraînement tubaremesha ibintu byari biryoshe cyane twarabona kabisa yuko intsinzi dutegeza kuyironka kuko harimo n'amaraso mashasha mwakiriye ni kihe kintu mu kwitegurira tuzi ko Burundi buzukira no mugwi wa Mauritania mu nkino zo gukorakorana mu kuja muri Kane ya 2020 cyo tubona ngo tumaze imisi tubibona equipe imeze dufise equipe imeze neza urana ko twaruse n'abandi basore bashasha muri ku mutima wa defense urana ko ubu tuhagaze neza hama gusa cyo tubona abakinyi bararemye uranye ku rukino bakinye ejo ko bari baremye atabwo bataki hama urumva kwe Mauritania ntabwo bizodutera Mauritania naho yarayitsinze mwatwe ntabwo bizodutera twe nabize tuzoyitsinda kandi tuzokubita arena retour nibaze yuko kiraho imbere kubana gusenga hama dushimira n'umukoca wacu
n'abakinyi bose na staff yose ko bigeneje neza hama urana twage kubategera kuva mu mabanda babategereye natwe bafana bo ngaho ibujumbura twagiye kubategera hara kumusaga hama turazunguruka igisagara cose tubazungurutse igisagara cose kandi abantu bose banezerewe bagenda bakuma amashi babura ati umugwiseruka yagigu n'intsinzi twaraye turose twari dushashe n'ikindi ca mbere kwanda twe twibagiye gato ni gukunda gukeza captain wacu Saido ntazonkiza ku gitsindo yarayatsinze ariko ca gitsindo ciza ca gitsindo yarondeye kandi n'imisi myinshi atariko arakina muri equipe nationale. Reka tubashimire nizera ko no ku gihe Mauritania muzaba mwaje muri benshi gushigikira umugwi wacu. Ego 100% tuzoza turi benshi kandi tuko tuzyitegurira bikomeye. Tuzobashigikira gusumbya nkuko twabashigikiye uno munsi ho tuzorenza. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Okay. DFTV. Tunda Juhudi.